Umugore wa kabiri ni umumaraya cyangwa n'umuhabara? Umugore wa kabiri abari umumaraya. Haraje Bface na Fabilove baraje ngaha bo baranyotewe nkuko je vyanshikiye bavuze ati dushaka udukopesha amafaranga yaduheranye, shaka udukopeshe amazi, niho woshima gukopesha muri abo babiri. Hasigaye icupa rimwe ry'amazi, niho woshima gukopesha muri abo babiri. Je kweno ya Fabilove. Ayo mazi wa ya Fabilove. Yego. Ukomere ko Bface afana n'inyota. Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the number one channel of this industry Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'amakibazana bishashara muvugwa muri industry Buja Flavor. Nariko ndatembera ndondera abanyagihugu tuganira, ariko ncamura n'ahantu ngiye gusaba amazi, ngiye gusaba gafana. Ariko umujama twahuye yambwiye ko ari umuririmbyi, yashasaba ikiganiro. Murabizi ko Buja Hit kenshi tudasiba guteza imbere abaririmbyi b'abarundi, tudasiba kubabwira kubasupportinga mu byo bakora. Rero nashimiye ko twogirana ikiganiro. Umuniga turi kumwe bro bite? Sawa. Biraza neza manje? Yego ndashima. Mbega witwa gute? Je bayita Yori. Yori. Yego. Why Yori? Kubera iki yakwise Yori? Je Yori kwe kuva kera. Iryo zina naragisu nayitaziriwe n'abagenzi wanje kujyanye na Maserino aza. Niko bari naziriye kweri, numva ntaco rimbwiye riramenyekana gushika nisa. Mbe Yori afite indirimbo zingana? Je ndafise indirimbo zishika zitandatu. Zitandatu maze kuvuma zingahe? Hari indirimbo kweri yavumye no kuri Lemba FM kenshi yitwa Ingeso. Ina video yayo? Video ni imwe gusa twakoze, ko hari umuntu tukorana nyene. Video ni imwe yakozwe muri 2017 video imwe no maze gukora. Yego. Yori ndakubona uri ngaha, ariko ndabona umenga duhagaze imbere y'iduka ni gwawe. Kwera iduka sijyanje gusa. Ariko ukoreye umuntu. Nkorera umuntu. Uvyumva gute ko uri umuririmbyi ukaba ufise akazi ukora? Ndabishima kweri, ndabishima kwera no dufaranga tumwe nkuramwo, turamfasha mu byo bintu byo muziki nyene nkabikora. Behajya n'izindi ndirimbo nshasha giye gusohora Yori. Ndafise indirimbo imwe ntegerezwa gusohora. Mu kwezi kwa gatatu, mu kwa kane. Ndashobora kuyiririmba. Wifuza kuzesorana nani? Je kweri ndifuza umuririmbyi Fabilove ndamushaka gose, mugo ntitwigira tuvugana ha musi n'umwe. Mugabo ndizeye ko nzomubona ko ndi ngaha mu Kanyosha. Yego. Ni umukiriya wiwawe? Wari umukiriya. Yego. Yaraje gusaba ideni cyangwa yaraze gusaba nyene? Kweri n'umukiriya cyane. Yego. Yaraje gusaba ideni cyangwa yaraje kugushorera? Kweri tukwana. Mbega waratanga ideni imana? Nta mucuruzi aratanga ideni. Yego. None we ideni udashobora kurenza n'ijya amafaranga angana gute? Biravana n'ubugenzi bamufitaniye n'umuntu n'ikizere bamufitaniye. Hari umushahara gwa n'ideni 5,000 kuduga bivanye n'ubugenzi buhari. Haraje Bface na Fabilove baraje ngaha bo baranyotewe nkuko je vyanshikiye bavuze ati dushaka udukopesha amafaranga yaduheranye, shaka udukopeshe amazi, niho woshima gukopesha muri abo babiri. Hasigaye icupa rimwe ry'amazi, niho woshima gukopesha muri abo babiri. Muri abo babiri bose kweri ndabakunda. Yego. Mugabo umwe nta muntu akunda ibintu bibiri. Hari ikintu cyangwa ukunda kuruta ikindi ukavuga ati naka naho ndamukunda mugabo ntarusha naka. Je kweno ya Fabilove. Ayo mazi wa ya Fabilove. Yego. Ukomere ko Bface afana n'inyota, ukayemera ko ya Fabilove. Dufate nk'igihe no banda yafise aramwe. Bakambira ati ayamwe utegereza gucagura umuntu mu yahamwe. Keno ya Fabilove. Yego. Niki ukundira Fabilove? Fabilove arazi kuririmba sana. Fabilove arabizi kwera arashoboye, afise rap yisangije mu Burundi mbere nkeka no mu Rwanda. Ucivuza ati rero ngaha mu Burundi mu baraperi bose vuga ati mu baraperi Fabilove no afise idarapo, no atwari idarapo ry'aba rapper. Aje kubwanje si kubandi. Kubwanje jewe Yori. Fabilove ndamwemera, ndabona yuko atawundi muntu amurusha kabisa. Yego. Ko twumva Satbi aririmba rap, twumva Fizo aririmba rap, mbe hajyanye. Fabilove ari hejuru yabo kweri bro. Uko vyumva ko benshi bavuga ngo Fizo na Satbi ni bari hejuru yabo bose. None ngani ko bibonaga manje? Oya rap burya ziratandukanye. Na je ndi muraperi. Ariko hari ukuntu umuntu arapa ukumva inguvu ariko arakoresha, ukumva ukuntu ariko araririmba araflowinga kabisa, kavuga ati umuntu kweri si umuntu asanzwe. Fabilove no kurara barusha. Yego.
kabisa tuko tuvugana Yoriyori ariko ni benshi bacha bifuza mbega Yoriyori bafise YouTube Yoriyori bafise indirimbo zizi kuri YouTube cyangwa zigurisha mu studio je ko nafise YouTube gusa yitwa gute YouTube yawe oya ntazi nifise gusa YouTube nifise YouTube irabaho utazifise se umuntu adushiriye anshira indirimbo kuri YouTube indirimbo zibaho ziri kuri YouTube z'abandi bantu siza abandi bantu hari umuntu dukorana indirimbo turi babiri ukuso indirimbo mukorana muri group imwe turi muri group imwe turi babiri group yanyu yitwa gute Luckness kuri kimashimye kwita Luckness kuri kimutayishimye kwita mu izina ry'ikirundi Luckness oya kenshi na kenshi uzorabe ngaha mu Burundi umuntu ya agiye akazina agiye ikina kumva iryo kintu ntacyo kibaye izina ni ryiza kandi n'abantu bitwa ba Luckness kuko inone batashimye kubitwa banda yizeye banda ikenguruke ba Aimable bande gusa bakitu twe twaryumvise iryo zina ati kweri turavye naho twagiye turaca turabona ta ahantu kweri izina reka tugitu kunyene mbe hajyanye hip hop igizwe n'indome zinga hip hop oya gerageza n'ibisanzwe si bose babitora mu byo urabizi ko atari bose babitora ariko ntacyo gerageza kubgawe ati hip hop igizwe n'izi ndome niyumvire canke ntomboze oya we vuga ivyo ubwo ati je nzizi ko ari izi standard hip hop nizine kabisa nizine hip hop nizitana hip hop nizitana hip hop yumvire neza hip hop standard standard hip rimwe nizenya zinga hip nizitatu igizwe n'indomi zimeze gute zitwa gute hash a i p hama hash hama o hama p umva ari zinga hash umva ari zinga izo se hama zibiri hip hop ni kuvuga harimo hash zinga harimo izinga harimo hash zibiri harimo na izinga harimo imwe harimo p zibiri ni kuvuga zose hamwe harimo ni sisi kabisa yari yatubwiye ko ari zitanu yari yatubwiye ko ari zine hama Yoriyori turashobora freestyle gato y'indirimbo yawe gamani ya hip hop ego nta kibazo kabisa japo ya ngo burya kenshi biragora cyane kumenya neza ijisho rigukunda cyane amasakunda burya ntabona neza cyane hari igihe ahuma burya yose akadegera abakubona nabo bakabandanya kwitwengera ivyeruka baterurira akanyama bagashikura urazi yukuri umugenzi jewe nkunda sinobona ukomeretse ngo ngume ngenda reka ndakubwire nimba ubigomba buri yuriya mukobwa ntiyigeza gukunda sindiko ndakubwira kugira nkujogore ariko uri umugenzi reka ndakurokore ntuzuhave wita mu ruzi uri kugwita ikizibana kari imbere yo kujya barabanza gukaraba yakubwiye ngo ntuzumuvugisha igihe ari kumwe n'abandi reka nawe kwigira umuntu ari blind mubwire ati iyo bumenye umwe bwari kindi umuntu adashaka ko babona muri kumwe ariko abandi bakabona so sana bro so sana kabisa none hajya gukora kano kazi kokora kano kazi birakorohera kweriga bro n'umuziki ukora sawa rimwe ndahika kanya nkagira amarepe rimwe gusa ntivyoroshe Yoriyori umuntu akora kwitegereza arabona yuko umenga amaso yawe ntangana nuko wavutse canke ni ingorane ahuye nazo mu nyuma naje navutse kuva nkiva mu nda ya mama navutse kunyene ijisho rimwe rinini n'irito ego Yoriyori arafise abavyeyi boss mama na papa bavyakira gute ko wagiye mu vy'umuziki ntibavyakiye neza ubwa mbere nk'ibijamo kandi n'isaha kweri ntabwo baravyakira neza kuko nta kintu gishemeye kinini ndakura mu rwose ncika intege ego bavuze bati reka tugire umuririmbyi umwe abo mwami w'umuziki ndundi ninde ubona bikwiriye hano mu Burundi bivanye ninge naririmba ninge nakora n'imyaka maze byose tubigishizemo rap hip hop byose tubishizemo byose Satubi kweri umuririmbyi ingo gatoyi ingona na kimwe njo mani iboro vy'ubuje amavuzi uravyemeye ivyo wapi jina nemeye vrema kubera turavye n'imyaka y'umuntu tukaraba n'ibikorwa by'umuntu agenda arakora jewe kuri jewe nibaza yuko ari Mutama Fizo Fizo uramwemera rero sana gusumbya Satubi sana ndamwemera sana
uramwemera nawe man si kuvuga ngo nije namwemera we jenyene hariho n'abandi bafanzi basanzwe bamwemera Fizo n'umutamara wacu arakora arashoboye vraiment n'imyaka kandi si rya mbere si rya kabiri abikoze akoreyemo igihe kinini nora aririmba nawe jewe wapi jewe na SP yo kuririmba Jeff Fise muri jewe ndumufanzi naye matazirano ya Fizo uzi wewe jewe yo ni meshi ni Badadandem Badadandem baje kisiguriki Badadandem siguriki yo muri make kuri jewe naco sobanukiwe mugabo nzomubaza numve umunsi twasubiye guhura Badadandem kabuzi Gikundiro ngabanzi yandi nayibagiye mu bisanzwe Ndugwe Rugamba wese yose arimo kabisa meme hajya amatazirano ya Sadbura yazi Satura Mabafe Magonde kenanzi be Magonde ndari muhaye aje ndagyumvuka be urazi kuga man umuntu afana Fabulous kenshi usanga adafana Sadbi sizi kubizi ivyo bintu aje ivyo ntavyo nzi kweri je mfana umuntu mbonye n'icyakoze ku bwanje ana ku bandi ku bwanje ndumva ibikorwa byo binyohe ndavuga ati umuntu kweri ku bwanje arabishoboye aje ku bwanje vuze ati umuntu nogira umwami ngaha mu Burundi kuri no saha no kwino tariki je no mvuga Satura Sadbi no kubwa yori avuga ati Sadbi ni wafise ibendera ry'umuziki mu Burundi yego Sadbi no ari hejuru y'abandi baririmbyi bose ndabibona niko ndabibona je ku bantu bavuga yuko Sadbi atitwara neza mu muziki wabwira iki bivana n'ivyo bamubonamwo sinzi je ku bwanje ndavye Satubi je simoro ukuntu hitorabona abikwe cyane nuko tutabonana mbege Sadbi afite abagore bangahe oya hano banda mwingiye ntavyo nzi kabisa no bambeshe so nabangahe afite abana Sadbi narigeze kumviriza one day ikiganiro ku radio navuze ko afite abana yakuye ko afite abana bangahe oya ntiyabibwiye je navyumvise ku radio yavuze ko afite abana bangahe yavuze ko afite abana babiri yavuze ko abana n'umugore cyane wapi ntabwo abana n'umugore ndavyibaza kweri none nk'abafan ni giki umuhanura Sadbi vuga ati Sadbi kabisa ikintu gikoze udutwemeje twese ubudushize ku yindi level yaba nk'abafan bawe ico twomuhanura je Sadbi gusa ikintu no muhanura ni kimwe nuko manza kagura wewe ko yashitse kwirya level kamanza kagura imbibe agashika kure urabona yaherwa gukora indirimbo na Slay akaraba mu yindi bihugu akinjira akakora amakorabo menshi ibiteramo hanze kubera umva n'ibintu biguma bica ku mashasho media bavuga yuko Sadbi atabitira amakora hanze akaraba ukuntu yo kwegera imbere ibiteramo akabikora hanze nimba nyumba vraiment araba bikore urakoze cyane boss yego nawe murakoze mbe haje no musi badandajanga yo no musi ravengo no musi wakoze no musi kweri sinakoze cyane kweri nazindutse harano nazindutse kabisa ego twarako tuvugana yori ariko ndacafise akabazo kamwe kanyuma gusa yori ndakabazo koroshika nkunda kubaza abantu kenshi dushize ikiganiro natubwire subscribe ico gisigura subscribe subscribe atuye kufisa YouTube just say YouTube afisa YouTube ariko nawo mukorana neza cyane ego ariko subscribe tuza kubiri kuri bufisa YouTube subscribe gisigura iki kucumva wewe subscribe ndumva ni nko kwiyandikisha kwiyandikisha je ndiko numva naco subscribe bisaba kwi mvuze ati subscribe uko je ndacumva ni nko kwiyandikisha amasabone ni nko kwiyabonesha nyene kugira ibintu umaze kuba sabone w'umuntu no kuvuga ibintu byose akoze uba capable yo kugira nte yo kubironka twagusanzira mu boutique mbe boutique mu kirundi niki boutique boutique no kuvuga mu kirundi Ujya hari ibintu byinshi mu kirundi ujya ikirundi cyacu kirakenye bro kirundi cyacu kirakenye ni huko nawe nshaka kubaza ati pantaro si kirundi umva twe twabisanze uko tubyumva mugabo boutique ngerageze kubyumva ku bwanje aho ngeze boutique ndumva kivuye muri boutique ndafise ikibazo cya nyuma umugore wa kabiri numumaraya cyangwa numuhabara umugore wa kabiri aba ari umumaraya urakoze cyane boss
Yego namwe murakoze. Yari Buja Hit TV cyakinyamakuru cy'amakibazana bishasha muvuga muri industry ya Buja Flavor nkuko yorira babwiye ntugire kugira subscribe mbajya YouTube yatubwiye YouTube n'amazina yawe uzifise man. Urafise Facebook yo? Facebook ndayifise. Itwa gute? Abada yori. Hama Instagram ntayufise. Instagram nawe ndayifite. Itwa gute? Uko nyene. Twitter aya nta Twitter nkoresha kabisa. Na email urayifise ariko? Email ndayifise. Itwa gute? Email ni majambere@gmail.com kabisa. Tuzosubira rero inshallah Imana bikunze on the mic ya Beni.